Gukoresha imbuga nkoranyambaga ntibikiri ukwinezeza gusa. Kuri bamwe bamaze kuvumbura ibanga ry'uko bazikoresha zikabaha amafaranga, ndetse hari nabo zamaze guhindura ubuzima mu buryo bufatika. Nubwo zifatwa nk'inkota y'amugi abiri, ni ukuvuga ko zishobora no gusenya zikangiza byinshi. Ku rundi ruhande, imbuga nkoranyambaga ni isoko y'amafaranga ku biteguye neza bakazubaka mu buryo budahonyora amategeko y'abazishinze cyangwa y'ibihugu zikoresherezwamo. Bitandukanye n'abazikoresha mu bikorwa byo kwishimisha gusa, ubugizi bwa nabi n'ibindi byaha. Hari abazibonye amahirwe y'akazi kabinjiriza akayabo ku buryo utabasha kumva kandi bwashobokera buri wese wabyiyemeje. Kuri ubu rero, urubuga rwa Forbes rwamaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abakoresha imbuga 50 bakize cyane kurusha abandi ku isi, biganjemo abakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi raporo ya Forbes igaragaza ko amafaranga abakoresha imbuga nkoranyambaga binjije hiyongereho miliyoni 20 z'amadolari. Ibyatumye yose hamwe agera kuri miliyoni 720 z'amadolari yinjijwe mu mezi 12 ashize. Ku rutonde rw'abantu 10 ba mbere bakiriye mu gukoresha imbuga nkoranyambaga, Abanyamerika barayoboye, hakaba hagaragaraho Umunyafurika umwe. Uraza kumwumva imbere. Twese cyane reka tujye ku mwanya wa 10. Turahasanga Umunyafurika umwe, ariwe waje no muri runo rutonde, abandi bose ni Abanyamerika. Akaba yitwa Kabeyi Lemu. Uyu musore w'imyaka 24 y'amavuko akomeje kuyoboza y'icyuma bakoresha TikTok, hakurikirwa n'abarenga miliyoni 133 ndetse hagakurikirwa n'abantu miliyoni 255 ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Izi miliyoni 255 zimukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze zose zamwinjije arenga miliyoni 20 z'amadolari. Zimwe mu mbuga nkoranyambaga urubyiruko rukunda gukoresha harimo TikTok, Instagram, Snapchat n'izindi. Izi mbuga nkoranyambaga bazikoresha mu gushyira amafoto yabo ndetse n'amashusho agaragaza mu buzima babayeho bwa buri munsi, ndetse bakanamamaza ibibabyarira inyungu ikomeye. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwitwa Rahit Link, akaba ari Umunyamerika. Akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 14,300 ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Izi miliyoni 14,300 zimukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze zose zamwinjije arenga miliyoni 36 z'amadolari. Ku mwanya wa 8 turahasanga uwitwa Alex Cooper, nawe ni Umunyamerika. Akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 5,700 ku mbuga nkoranyambaga ze zose, akaba atunze arenga miliyoni 22 z'amadolari. Ku mwanya wa 7 turahasanga uwitwa Mark Robert, nawe ni Umunyamerika. Uyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 61,900 by'abafollowers, akaba atunze arenga miliyoni 25 z'amadolari. Umunyarwanda ararenga hafi miliyari 30. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwitwa Dacier D'Amelio, nawe ni Umunyamerika. Uyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 87, akaba atunze arenga miliyoni 14,300 z'amadolari. Ku mwanya wa 5 turahasanga uwitwa Stoke Twins, nawe ni Umunyamerika. Uyu akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 113 ku mbuga nkoranyambaga ze zose, akaba atunze arenga miliyoni 20 z'amadolari. Ku mwanya wa 4 turahasanga uwitwa Cheryl Demelio, nawe ni Umunyamerika. Akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 213,500 ku mbuga nkoranyambaga ze zose, akaba atunze arenga miliyoni 23,050 by'amadolari. Ku mwanya wa 3 turahasanga uwitwa MetLife, nawe ni Umunyamerika. Akaba akurikirwa na miliyoni 30,400 by'abafollowers, akaba yarababyaje miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 2 turahasanga uwitwa Dahra Manani, nawe ni Umunyamerika. Uyu Dahra Manani akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 120 z'abafollowers ku mbuga nkoranyambaga ze zose, bikaba byaramwinjirije arenga miliyoni 45 z'amadolari ya Amerika. Nimba kanze subscribe gakanda no kuri yonzogera ku buryo nta kiganiro kinyurano kizongera kujya kigucika. Nimba kanze like, nimba yagiye muri comment ugasigamo udutima. Reka nze tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga uwitwa Mr Beat, nawe ni Umunyamerika. Akaba ari nawe ukurikiranwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, ari naguri kureba hino video. Uyu Mr Beat akaba ari umugabo w'Umunyamerika, akaba akurikiranwa n'abarenga miliyoni 503 ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Izi miliyoni 503 zimukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze zose, zikaba zaramuhesheje gutunga arenga miliyoni 85 z'amadolari ya Amerika. Uyu Mr Beat akaba ari umuntu wa mbere umaze gukora amafaranga menshi mu mbuga nkoranyambaga, hakurikiranwa n'abarenga miliyoni 503 ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Aba basitari 10 bose nakubwiye, uretse Umunyafurika umwe urimo, abandi bose ni Abanyamerika. Aba akaba aribo bantu 10 bamaze gukora agatubutse mu mbuga nkoranyambaga. Nizere ko akanze subscribe gakanda no kuri nzogera nta kiganiro kinyurano kizongera kujya kigucika.
nizere ko wakanze like kandi nimba hari ikindi ushaka ko twazakubwira uze kugenda ucyandika muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show, bye bye, ndabakunda cyane.